papa naramwishe iva nawe namukuye mu nzira kandi bunategeza kubica upfu babaje cyane ariko we humura nagutegura urupfu rwihuta kuko ntacyo dupfa atari juste kuba nk'ayo mugabo ari ushaka kwigarurira ingaruka z'akahise kanje nizo ziko zirantesha umutwe kandi buri umuntu ari wese agira ahari intege nke muri kahise kiwe. Sokera mu nzu wa muruzikazi we uruba ukavuga abantu wishe atani so natani ubwo soka mvira. Ndakubaza bakuranyirukana usigare mu nzu wenyine reka urupfu rwawe ruzogira umushinga ntaye icyandagwe n'ayandi makuru igihe nitse ko amazi kugenda kuzana akantu ihanagutse nashaka umwanya kugenda gushutura ngo mu mazi ubu rero niwe ntambamye yari isigaye kugira nisubize urukundo rwanje Chris ntugire ikibazo Chris ntaza kumenya ko Jina kwishe kuko nzomuba hafi ndamufashe kugupfuba nonge ndafashe no kurira umwana ibyo azobinkundira uri shetani wa mugore uri shetani kandi uzopfa nabi. Oh, wow. Kandi mwizaye n'umugabo wawe? No mu telefone akadushiramo.
hajya yavuze ngo ndi shetani. Kandi nkunda gutabaritse. Alo? Ni kuri polisi. Ndabasabye muntabare. Ivuga ngo ndagomba kuyica. Chef, ko muko murasopa kuko sinakoze igihe ikosa. Ntugire ikibazo mutanga. Ndiko nkora akazi kanje. Mu modoka yawe hari clear. Nta kibazo na kimwe kikwagiye. Nanjye namusubye mu mifuko yiwe yose. Nta kintu afise. Ndakeka waduhaye amakuru yoba yihenze. Mutama, ibandanije urugendo rwawe.
Warabye mu byumba byose ko atondariyo. Okay. Reka tubanze turaba ukuntu dushikanuye kwa muganga. Hama amatoza arabandanya hanyuma. Nibiki kunzibiye ubu n'umugore wanje uri umugabo wuyu erega mugabo umwicanyi yizanye shireka amapingu nyaruka afande muko munziziki mundeke basi umugore wanje ramutwara kwa muganga Umviriza mugabo amajambo yose ufise uvuga uyavugira hari imbere oya wewe ko wagize imana nca ndabanguka ndifatira ibirego ibintu byose bimeze neza ahubwo reka ndamuhamagare ndamusambishe ndamwereke uburemere bw'icaha yagirizwa ndazaza kurekugwa agahinda nubwo babimwishe ariko rero afande kuba waretse ujya mugure akajana kwa muganga wanshize mu kaga gakomeye ani washaka iki nkora iki washaka nkora iki ko jina rinzi ko nsanga yapfuye wowe ugishika hajya waguca umuhohosha agapfiramo ariko wohosha umuntu ugenda umwicaye ugenda umwicaye n'umwicanyi ntashobora kwica umuntu abantu babona atari kihe cyangwa iki gihugu we nacutse wenda akeka ko bibaze yuko ari bimwe byo muri filime umuntu yiciye uwundi bikijana iki gihugu gifite amategeko nta gituri rutanga wakoze icyaha aho ntubone nagufashije mu manyanga yawe abo dukorana babimenye isi yo cinyuba mako noneho humura ni gake umuntu ajya muri koma ngo ave amahoro humura wapi afande jewe sinotuza ujya mugura kiri mutsima Nuko nakubise n'inkuba numvise byakubayeko naciye nihutira kwanza kumenya ibyabaye ntugire ikibazo ndikunda byirukamo icyo nkoze ubu nyene nuko wabanza akakumviriza ukabanza ukisigura kuko wenda iryo shano ntaryo wokora hariho umushefu wo hejuru tuko turavugana ashobora kubimfashamwo icyo mbona nuko nobanza kuja kwa muganga nabanza nkumenye uko madamu wawe amerewe hama ivyerekeye umwana ntugire ikibazo namujanye hari abandi bana ashobora gukina nabo nabanje kumuhisha namubeshe ko ari mwe mwantumye ndamutembereza kugira ngo ntiyumve ivyashikiye abavyeyi biwe ngo ahahamuke Tiana nukuri urakoze simboni neza unkoreye icyo nzoyisubiriza ariko urakoze cyane rwose
ubwa mbere urabona ko yaguhamagaye inshuro zibiri akubuze yashaka kwandikira message yavuga ngo sheri ndabizi ko wanse kunyitaba uri mu bahabara bawe ndakurahiye uno munsi ntiduteka ngo bishe izo maraya zawe zingeza ahantu Ambis. Haiza akanya niwe aciye umwishyura wamwishyuranye ubusazi bwinshi ngo mva mu matwi wa mugore we uyu munsi n'ubundi ntiduteka ngo bishe wowe namaze kukuroga icyayi wanyoye mu gitondo kirimo uburozi nkeneye ko buguhitana uyu munsi nyene hama cinizanira undi mugore ndazi nza gutaha nsanga wapfuye uri umugesera wa mugabo nubwo umuntu wishe atapfuye menya ko icyaha cyo gutegura ubwicanyi no kugerageza kubikora bihanwa bikomeye n'amategeko yego birahanwa ayi imyaka n'imyani kugiye kwimara mu gasho ndakurahiye nukuri iryo nirimenyanya abanyakubahwa abo n'abantu bifuza guhomya umuryango wanje nukuri ndabinginze mu birabe neza nukuri karaharira wa mugabo wowe umugore wawe niwe yatwihamagariye atubwira ko yishwe n'umugabo amajwi yose tuba tuyafise muri polisi kandi ukabandanya wihaririza nk'uko icaha kiguma ciyongera wewe icyo wokora nuko wokwemera icyaha wakoze hama sentare zo kugabaniriza igihano atari uko naho ndakurahiye uzovundirayo banyakubaho biraboneka ko umuntu yakoresheje ubuhinga buhanitse kugira asenyure urugo rwanje ndakwinginze ukora ibishoboka nkure hano urabona ko umugore wanje ari mu bitaro kandi dufise umwana akeneye ko tumwitaho aho nyina atari reka nje nahamubere byahiyesha muje gukora ibyaha mwibaza ko bitagira inkurikizi mbi halo kuri umugabo ngasha musubize mu gasho ndamukorere dossier abandanye mu kibanza kimukwiriye abona ndabona wizingiriye ku buzima bwatwe n'umukunzi wanje ninashatse kupfa ukagenda amahoro ariko ndabona vyaranze numva no kujana ahantu nkakukatagura nkagucamwo ibice ugapfa ndakubona uko ariko nyine kubera ko ndiko nita ku mukunzi wanje Chris uwo mwanya wo kunigana n'urufu rwawe ntaho noronka ngoma ndagukuremo iyo oxygene niwamara umunota umwe utakura hema uzoba upfuye ndakeka nzoba ndaguhindura urugendo